igihe cy'ibinyantege giheze, igihe cyo kuba abanyamuginanyagino giheze. Bisabwa ko turobanuzwa y'amavuta, bisabwa ko umuntu arondera ubushobozi bwa mpwemwe. Tugomba dusoze byose. Rero dusomera Abaroma 8:31. Wabonye asome. Haleluya. Wabonye asome. Izina rya Yesu Kristo. Baroma 8:8 bavuga ngo urukundo rw'Imana oyimeze gutyo ityo tuvuga iki? Itaho wahejeje. Ko bimeze bityo tugire gute? Kwa majambo yose twumvise ameze uko tuvuga iki? Tuvuga iki? Musozera kino gikorwa cyabaye iri joro tuvuga iki? Mbega ijoro riryoshe, mbega ijoro ntigeze numva n'agatiro na gake. We harako wumvise shikora dushimira Imana. Nta nubwo turi nyiga nigeze numva ndashinze nta kubinyerekeye. Mbeho byakugendeye gute? Abamaze uko kwanja manika ngo dushimira Imana. Ko bimeze gutyo tuvuga iki? Icyo twovuga uri nasomeye Yesaya 2:1 kuri 11. Abahizi bazi kubara Bibiliya nibuga. Yesaya 2:11-12 soma. Icyo tuvuga ni icyo. Turasoma mu izina rya Yesu. Imburi yo kuri duma. Hari umamagara Iseye. Yewe mushibamye. Ijoro rigeze. Yewe mushibamye. Ijoro rigeze. Aramwishura. Ati bugira buce. Buce. Kandi bwongere bwira. Nimwagomba kubaza. Mubaze muhindukire. Amen. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Reka tuvuge inkuru y'umushibamye. Ijoro rigeze gute? Rigeze he? Bugira gute? Bugira buce. Bwongere bugire gute? Bwongere bwire. Ufise icyabaza abaza agire gute? Ahindukire. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Reka tuvuge inkuru yo mu ngoma ya mbere. Wabonye asome ingoma ya mbere 12:32. Abo muri Isikari bazi ubwenge bwo kumenya ibihe, bakamenya n'ibyo Abisirayeli bakwiye gukora. Barabakura amajana abiri. Bazananye n'abandi b'iwabo bagaba. Amen. Abo muri Isikari bazi iki? Ibisakari bazi iki? Bazi ubwenge bwo kumenya iki? Ibihe. Bakamenya ati buri gihe cyane burakeye. Bakamenya bati igihe igeze ngaha. Bagaca bongera bakamenya icyo Abisirayeli bakwiye gukora. Mbega muragomba kumenya ibihe bigeze. Muragomba kumenya icyo mukwiye gukora. Icyambere aho ibihe bigeze naha Yesu agira agaruke. Muvuge muti amen. Yesu agira agaruke. Ibimenyetso nimubibona, ari isi igeze nimuhabona. None ko agira agaruke tugire iki? Icete cya kabiri cya Timoteyo wabonye asome 2:21. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Icyo twavuga ni iki? Soma. Some mu izina rya Yesu. Umuntu niyeza akitandukanya n'ivyo azoba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe kigiriranye neco ikimazi cyatunganirijwe igikorwa cyiza cyose. Amen. Ko bimeze bityo tuvuga iki? Kwigihe cy'ukugaruka kwa Yesu bigeze tuvuga iki?
wanditse mu byahishura haravuze ngo harazanana n'ibicu ngo kandi ijisho ryose rizogera gute rizomubona n'abamucurisa bazogera gute bazomubona ibihe biratwereka kwagira agaruke rero dusabwe kwiyeza umuntu niyagira gute niyeza akitandukanya n'ibyo icyambere dusabwe ko Yesu agira agaruke icyambere ni ukwiyeza icya kabiri twumvise ko dukwiye kuba abahizi reka nawe kubwo buhizi ubwo ari bwo ibyakozwe n'intumwa rimwe ku munani uwabonye asome byakozwe n'intumwa rimwe ku munani uwabonye asome ariko muzohabwa iki ryari muzoca mumera iki ivyabona byo kugira gute byo kunshingira intahe hehe Yerusalemu na hehe ni Yudaya na hehe no gushika Mariya kugeza hehe ku mpera z'isi kwiyeza dusaba kugira ubushobozi bwo gushingira intahende Yesu aho rero muhamenye muhatahure iyi myaka tugezemo nk'uko twumvise ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nta kibanza cy'umunyantege nta kibanza cya nyamugiganino hari ikibanza cy'abagabo hari ikibanza cy'abahizi biteguye kwambara ubushobozi ndakwifurije ubushobozi mu izina rya Yesu ndakwifurije ubushobozi mu izina rya Yesu bwo kugira gute bwo gushingira intahende Yesu bwo gushingira intahende Yesu Yesaya 6:1 Yesaya 6:1 wabonye asome rimwe kugeza kuri 2 koraho yandobanuje amavuta ubutumwa bwiza yamubwira abaciye bugufi ubutumwa bwiza yantumye gutwika imiti bimenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'imbohe ko zugururiwe ngo menyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'uhoraho n'umunsi wo kwihora kw'Imana yacu ngezaho n'umunsi wo kwihora kw'Imana yacu muzahabwa ubushobozi muhemu yera niyabazaga muhemu w'umwami uhoraho ari kuri jewe yandobanuje amavuta ngo mbwira aciye bugufi ubutumwa bwiza muvyumve nk'uko twumvise igihe cy'ibinyantege giheze igihe cyo kubanya muginanyanino giheze bisabwa ko turobanuzwa y'amavuta bisabwa ko umuntu arondera ubushobozi bwa mpemwe kandi nawe ubushobozi bwo gushinga intahe Yesu nagomba murabe igitangaza Yesu yadukoreye yaba ijoro ryose Imana yatweretse ko imvura iraha hejuru kandi nibyo turi mu gihe cy'agatasi munabonye n'ukugwa yaguye ariko ntiyononye ibikorwa yanyanyaze kugira ngo tumenye ngo iri hejuru mugabe yayicungereye kugira ngo tuvyumve ngo twiyambure intege twiyambure ko abanyamukiganini dufise igikorwa gikomeye cyo guharura imyaka yacu tukayigendamo neza tukareka kwishinga igihe kibi benshi batariko barahishurirwa igihe cy'idini abantu benshi bahisemo kuba abanyedini igihe kibi mwumvise ko n'abantu ujya kubafasha barwaye atereka ngware n'abarongozi banje baragwaye nariye ishano n'abarariye ishano ariko bibirivuga ab'impemu ngo bazogicica bizogenda gute Taco kizobagira abaziga kujya ku bugo bw'ubutumwa bwiza bw'ubwami bazorengwa icica naco kizobagira bazorambika ibiganza ku barwaye bakire bidusaba ko tuba abanyabushobozi bidusaba ko tuba abanyenkomezi mwibuke wa mugabo umwami Yesu yahamagara w'impumyi yitwa Barutimayi
bati Baritimayo, Yesu araguhamagaye. Baritimayo kugira ngo yitabe ubwo butumire Yesu amutumiye ngo yabanje kwiyambura impuzu y'ibinyantege, acarasimba, acaramuhumura amaso. Nifuza ko amaso yacu yohumuka tukabona aho igihe kigeze, tugaca dukorera umwami. Dufise ibanga ryo gutangariza abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Dufise ibanga ryo gutangariza abantu yuko hazobona igihe cyo kwihora cy'Imana. Ibintu twakiriye bitegerezwa kumenyekana, bitegerezwa kuvugwa ahantu hose, nk'uko tusoma mu gitabo cy'Abami ba kabiri. Hanyuma dusome Abami ba kabiri 7:9. Abami ba kabiri 7:9. Wabonye asome, wabonye asome. Hanyuma baravugana bati ibyo tugize sibyo. Hanyuma baravugana bati ibyo tugize sibyo. Kuko uyu munsi ari umunsi wo kuvuga inkuru nziza. Kuko uyu munsi ari umunsi wo kuvuga inkuru nziza. Natwe tukaba dupfuye kwihorera. Natwe twadupfuye kwihorera. Nitwarorera ko buca. Nitwarorera ko buca. Bizodusubirako. Bizodusubirako. Nimuze tugende tubibarira bibwami. Ko mugeza. Nimuze tugire gute? Nagira mbaze abafise amaguru mari kama kuturaho. Kuko hagenda abafise amaguru. Nimuze tugire gute? Abafise amaguru nimuze tugire gute? Tubibwira abantu bose ko Yesu ari umukiza, ko Yesu ari umwami, ko ameza anyari. Abafise amaguru bamaze kumenya iyo nkuru nziza, ntimurutswe n'abanyamibembe batari bafise n'amaguru. Abanyamibembe nta maguru, baba bafise amaguru afise ikibazo. Amano yarashobora kuba yaranacitse, mugabo ngo bamwintagije bagashika mu nsago z'Abasiriya, ngo basanga isago z'Abasiriya ngo nta bagwanyi bariyo bagiye bibutse. Nabo ngo baca baravuga bati none bigenze bite? Ngo baca bararya inzara ari mu kubica, basanga abasirikare biwe bagiye bomotse, basanga ngo basize amasafuriya bikatigita yuzuye ibyo kurya. Nabo ngo bumvise amaguru y'abanyamibembe Imana ibishira muri amplification, baca bumvana amaburende, baca barataromoka bati turatewe. Ari abanyamibembe. Abanyamibembe babonye igitangaza Imana bakoreye, ngo bararya, barabanza barimara inzara, barafata n'utundi tuntu barashira harya, baravuga ati naho ibyacu bigenze neza ariko nunagisompa bien. Dutegerezwa kujya kuvuga inkuru imeze gute? Inkuru imeze gute? Nari inkuru y'abanyamibembe, n'inkuru y'iwacu nziza n'iy'abandi, n'iy'abandi. None ikiravugwa cyane sawa sawa, ikiravugwa sawa sawa. Muko tuzomenya ko yavuzwe, nuko tuzosanga tugenda turabivuga kandi bigafata. Aho duciye tukabimija, aho dushitse tukabimija, imbaragwa zikihana, abanywarumogi bakihana, abasambanyi bakihana, ibisuma bikihana. Umwami akazosanga turiko turamusarurira. Nico ndakwifurije mu izina rya Yesu. Tubikore kandi bigishoboka. Raba ijambo umwami Yesu yabwiye Petero, Yohana 2:1. Raba ijambo umwami Yesu yabwiye Petero mu gusezerana nawe. Ku murongo wa 15 reka nsome. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 2:15. Nuko barangije kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yohana, mbega urankunda kurusha aba? Nawe atega mugenzi, we urazi ko nkunogera. Aramwishura atahura imyagazi y'intama zanje. Yongera kumubaza ubwira kabiri ati Simoni mwene Yohana, mbega urankunda? Nawe atega umugenzi, we urazi ko nkunogera. Aramubwira ati ragira intama zanje. Amubaza ubwira gatatu ati Simoni mwene Yohana, mbega uranogera? Petero arabara kuko yamubaje ubwira gatatu ngo mbega uranogera. Aramwishura ati mugenzi we urazi byose, urazi ko nkunogera. Yesu aramubwira ati
ahura intama zanje. Amen. Nimba Yesu mu gusezerana na Petero yamubajije ko amukunda, akamubwira ati nimukunda ndonderera, higa, irukanga inyuma y'intama. Ubwo nibwo rukundo, natwe niba tumukunda nibwo rukundo tukwiye kugaragaza. None rero ngomba ndangirize ngaha. Uru rukundo Yesu yatweretse, yadusabye ko tumukunda. Abemeye ko kurumukunda, bemeye kujya kumurondera intama, bumva badeshe, bumva atandi icyo bari bwabikoreko, bumva bagomba iby'iwabo, agakiza kiwabo gakumara kiwabo gusa. Dutegereza kumusaba ikigongwe, tujye kumukorera twamusabye ikigongwe. Ngomba rero ndondera umuntu agomba kugira umutima wari muri Kristo Yesu, akajya kurondera izi ntama. Naho twabonetse ngo turagwire turi hano, hari ibihumbi n'ibihumbi bitaraza, hari ibihumbi n'ibihumbi bikiri hariya munsi, harabaraye hariya muri biriya birori bya hariya. Bariya ni twebwe tujya kubarondera, ni twebwe arondera ko tujya kubazana. Unama ndakubaze, ninde arikaradeha, ninde arikaradeha mu gikorwa cy'Imana, ninde yumva ari mu gakiza kintica ntikize kamwe kanyamujya nino, ninde yumva yohagarara mu buhizi kugira ngo turwanane n'umwami, tuneshe izi nkomezi za Yezebeli, tuzana abantu kugakiza. Unama ninde yifuza gusaba ikigongwe? Uyu mwaka waraye urangiye atamuntu ashenye mu gakiza, imyaka irenganye yarangiye atamuntu ashenye mu gakiza. Unama turabe, hanyuma uhaguruka uri tugusengera aho nyene uri. Unama hanyuma uhagarara uri uti mwami, ibyavugiwe byansinze, kugeza n'iki kiransinze, niko ndibera ngaho gusa, ndi mu gakiza k'intege nke, siniko ndarondera intama za Yesu. Uhagarara uri tugusengera Imana. Abakozi b'Imana bashike hano tubasengere. Ego uhagarara uri dusenge mwarimu Nestor ashike hano, mwarimu Nestor ashike hano asengere uyu muntu wese. Mwarimu aje kuvuga mu mwarimu mwamye ngaha, ariko tugeze kuri iki kintu. Uyu mwaka wa 2022 dukwiye kuvana ngaha imigabo yo kurondera izi ntama, imigabo yo kuzana nyinshi kuri Yesu, imigabo yo kuva mu bunebwe, imigabo yo kudatinyuka kumushingira intahe. Reka dusaba n'umwarimu asenge Imana kugira ngo umuntu wese afate iyo migabo. Kaze mwarimu. Mana nkuru yo mwijuru, turagushimiye cyane mwami n'ijuru. Urakoze Kristo mwana w'Imana, turasabye Yesu nk'uko twamye dusenga kuri biriya na biriya Mana, niki turagisenge. Udushoboze Mana, udushoboze buri wese ariko arakubarira. Ndasabye nyakubahwa, nanjye urama kuzirondera, nanjye urama kwiruka w'izina rya Yesu. Uri wese Mana, uduhe kubira, uduhe kurondera niriya, uduhe gukorera bikorwa, uduhe kubirondera Mana. Uradushoboza, uratwambika imbaraga, uratwambika ubushobozi bwamwe muyera, uraduha Mana yera mwijuru gukora ibikorwa. Turumvise ko aribyo byotumbatanya nawe, y'umuntu ariko arakora, ariko arikomeza. Mwana w'Imana uri mwijuru, uraduha kuzirondera nyakubahwa mu izina rya Yesu. Nabyo bizotugumiza iruhande yawe mu izina rya Yesu. Abantu barahagaze nabo baragomba kumatana nawe, urabaha gukora ibikorwa, urabaha kurondera kuguma iruhande yawe. Ndagushimiye Mana, urakoze mwana w'Imana. Uri wese ashobozwa, uri wese yambika imbaraga muri uyu mwaka, ikasi muri uyu mwaka gusa imyaka dushigaje aha. Turagomba gukora ibikorwa by'Imana, turagomba kurondera izahabye. Urakoze Kristo Yesu, urumva iyo dusenze dusabye mu izina ryawe Kristo umwami wacu. Amen.